iyo binanase ngo bavuga iterambere bababwira ngo nimuze tuje hamwe ngo tugire ibi nibi ngo tuzobishikako nta planification nimwe ntibababwira bati burya twariyumvira iki kigira gikorwa kuunye investissement zizobuku bababwira ati nimujemwe muzo kwiteza imbere ngo iterambere ribavako nibikunda nibabigisha babwira ati twebwe nk'abari imbere tuzokwinvestisa uburyo bungana uko tuzoshiramwo iki ivyo ntibashaka kubivuga kubera boca baba ico bita redevable boca bagira babafitira umwenda iterambere ntiriheraho iterambere riva mu mutwe uri imbere niwe babwira ati nzokora iki nzokwinvestisa amahera ngaha cankwe baba bafite iyo migambi ama bagize ku butegetsi bagasangira bwumye gushira mu ngiro rero imigambi ni iki imigambi ni kubwira abantu ngo nzobazonira amazi igihugu comeruko ivyo rero ntawe uja kubisomangiza ni biba muri wewe vision washaka kuvyigisha abantu bakabitahura bukebuke mugabo kugira ngo bije mukuri ubanza gukurikiza ko gutahuza abantu ingorane barimo nk'ubu ngaha mu Burundi wacu tubigira n'inkana ntidushaka kubwira ukura abantu ingorane turimo mu migwi bababwira ngo ingorane ni banaka siyo ingorane ni satisfaction des besoins ivyo twipfuza twese nk'abantu ntitubifitiye ibi vyankenegwa ivyo rero turatinya kubibwira abanyagihugu cyo tubabwira ngo abansi ni banaka ariko nubundi hose izo ntuze iyo migwi yose muvuze nubundi iri ku kivi ahubwo nuko abantu ariko ahembwa ayataba kwira kuba uvuze ngo iri ku kivi no kuvuga uvuze ngo iri ku kivi nta numwe atari karakora mu rawo uti nta numwe atavyuka mu gitondo yirukana ikiba gisigaye no kumenya ico binjiza mu Burundi no munsi tugeze mu biharuro kuco bita ibice 7% ico bita taux de revenu n'indwi kwijana abarundi bavyuka misi yose bazi ko baza kugira ico binjije tugeze kuri indwi kwijana no kuvuga yuko abo bana bose navuze ntaco binjiza nari mfise umuhamagaro ku musaseredoti nivyo nanifuza ico gihe bivanye n'umuryango wanje ingene twari tubayeho ingene nari narigishijwe numva ko ku musaseredoti ari vyiza televiziyo mu Burundi ntiyari bwabeho twaduga hagira uruhande ya jardin public hari abanyeshuri twigana bari bafite amateleviziyo kera twaje kuraba televiziyo noir blanc tukaraba yabara amasanamu ataryoshe kubona oya kico gihe yararyoshe ubu nuko abantu bamenyereye en couleur ntizari zihari tugaca turaba biba bimeze neza hanyuma nivyo vyatuma ntangura kubona ibintu byinshi muri iyo televiziyo hari gihe twashika kare umupira utaratangura gaca muri ibintu bariko barerekana amazu amabarabara ivyo rero vyaranyakuye narumva umengo ni kuki mu Burundi hatameze gutyo umupira ugatangura je rero nari nshushe narakina kwishuri narakina mu migwi y'aba jeune ico gihe ibintu vy'umupira abantu mu Burundi twarabikunda cane nari nzire ko jewe nzoba mukinyi akomeye ico gihe havugwa abakinyi bakomeye nk'aba Maradona ba Platini aba bantu ko bageze ku rundi rugero ico gihe abadede bagwana mugabo barageze ahantu bavuga bati ngo ntice ubwoko ntice ubutegetsi bubi ako kandi genda kamenya nari muri Cameroon twaranavuganye n'umumenyesha makuru wa BBC yitwa Ndayihurume ariko bati bateye imbere bwabundi babonye ko nabone ivyo bariko baragira ivyo bavuga ko bagwanye ubwo atari ivyo bwabundi bariko barumva yuko ubutegetsi bubi ni bubi bwabo bw'abatutsi bwabo bw'abahutu ubutegetsi bubi ni bubi bibaza ngo mfise ibintu ni gwanje ngo ntawe ubikorako nk'ico gihe none uvuye mu mugambwe kubari bakuzi warabasigura igituma uvuyeyo ivyo niyo bisigura ubisigurira abantu bari kugahiye ahubwo ugiye bagira ati awa bati genda uzogwa imbere urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorerayo cyangwa kwivuza nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni band travel agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka uramaze kumva b'indege yasize cyangwa bakagenda bafite stress aha rero ntibagufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni band travel agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 the best trip ever ni washika uzombwira Okay, yes. Reka tubaramutse tubipfurize amahoro amagara meza n'amafaranga. Karibu cyane mu kiganiro Ishure Ry'Ubuzima kuri Agaciro Media niho tubasangiza ivyumviro ndema butunzi, ngwiza butunzi muri make ivyigwa ngorora buzima. No munsi ico cigwa tugiye gusangira numwe mu banye politique hano mu gihugu cy'u Burundi Francis Rohero. Tuguha ikaze cyane.
mwaramutse neza. Ego. Francis Rohero ni mwene nde? Ni mwene Rohero. Rohero nawe nde? Rohero mwene Rohero nyene na sogokuru yitwa Rohero. Okay. Nko gushika kuri bane bose bitwa uko urumva. Wow. Ego. Mu bagukomoka ko naho ari abafite iryo zina? Bakenya mu bavukana na data yari umwe. Ngo ryari izina baha umwe mu bana canye babiri je mugabo wabana banje narari bise. Okay. Yego ni batatu urumva ntaco. Birafise ico bimaze iyo mu muryango haba izina rikurikira igisokuru? Ko twebwe iyo twamuka imugera mu ntara ya Gitega muri komine Bugendana kenshi usanga abantu bitwa amazina ya base. Okay. Ego niko biba bimeze n'ahandi henshi hari hawo bimeze gutyo onye. Okay, tubaye ikaze cyane mu kiganiro, ni kiganiro gisa nkaho kivuga ku buzima cyane. Uno munsi Francis Rohero turamuzi nk'umunyepolitike, ariko kandi imbere ko mubijamwo usanga mwakoze nk'abandi, mwaye mufite ivyo mwipfuza nk'abandi bose. Mwakoze gute tubaze duhere ngaho? Sinzi aho nohera. Duhere dufate nko mu bwana. Yego. Jewe navukiye ngaha muri iki gisagara. Yego. Abavyeyi banje baje barize amashuri hama baza gukorera leta. Mu myaka 70 hanyuma bagize ubugeni ku itariki 19 mu kwezi kwa 11 mu 70. Okay. Jewe navutse hahize umwaka mu kwezi kwa mbere mu 1972. Yego. Hanyuma je nakuze ntabona data yari yatwawe n'ivyari vyabaye 72. Twe twakoze bavyita ngo gwimo. Yego. Bwari ubwicanyi bwabaye bwakozwe na leta. Bakica abantu. Je data nuko yagiye. Simba ndamuzi rero. Nari nkiri uruyoya. Mu buto jewe nize amashuri mato ngaha mu gisagara. Umuvyeyi wanje mama abari umukozi wa leta bari umuforomakazi mu infirmière. Yanjanye kwiga ngaha mu gisagara hagati kuvuga kuri Atene primaire. Ugereranije muri valere y'amashuri ico gihe ryari ishuri rije kabana babakuru canke babakuru. Babakuru. Amashuri yaje kabana babakuru. Ico gihe amashuri privé ntana yari bwabeho, yari Stella na Atene, urumva yari amashuri y'abakuru. Yego. Ego hanyuma mu bijanye n'indoto warota iki? Abana keshi iyo mu byo barota umengo nta ninzitizi bashiramo. Ego jewe nakuze mama mbwira ko data yari umuntu cibwenge umuhizi akundana n'ivyo vya mbere narota kumera nkawe. Hama ndi mutoyi narafata ibipapuro yakoresha mu ishuri nkabiraba ibintu yari yarakuye Buraya iyo yize. Ndamenya ko yize economy, mperaho numva yuko naje wenzo kwiga economy sinari gituma mugabo numva umengo nomera nkawe. Ndiko ndatambuka yavuga ati utambuka nkaso. Ndiko ndavuga akavuga ati uvuga ijwi ritonyi nkaso. Ubusinzi ko ryaduze mugabo yavuga ko nisakaje gatonyi ko navuga nka data. Ibintu byinshi byari ivyo. Amajewe mu bisanzwe nkiri umwana indoto yanje cane yari sport. Narinzi ko nzoba umukinyi wa football akomeye ko narakina football cane. Okay. Twe twarimutse twabanga mu gisagara hagati kandi hafi yaha kwiryo barabara ryo ngaho hepfo uteruja kuri Interbank. Niho twaba hanyuma turimuka 79. Bisa nkaho mwaba muri ville. Nari mfise muri ville sinzariyo amaville ubu ni menshi. Nyanzarake ni ville, Rumonge ni ville. Oya donc iyi town nyene ubu munsi tubona bimengo ni nk'ahantu hagenewe business. Ego cyane umva kera siko hari ameze. Jewe natanguye ico bita ya gardien ico gihe twaba ngaha. Ego. Hanyuma tugeze nko mu wa mbere twari mukiye mu Nyakabiga. Ari cari cahindutse leta kera yararihira mahera yo kupanga abakozi ba leta. Ego. Bari bakiri bakenya. Ico gihe hari kuri Bagaza kurinde. Hari kuri Bagaza n'imbere yaho niko byari bimeze, niko yari yabisanze hama barabihindura. Okay. Yego abakozi benshi rero baja kuba handi
inkuru zijanye n'izo detaye sindazivuze mugabo twaciye tuja gupanga mu Nyakabiga ko ahitwa ko hari inzu yari gwabo ntiyabakihamenya hoba hari muri Rohero byari byaraheze ivyo niko twagiye kuba mu Nyakabiga niho namenye ko nzi gukina football ndabona ko nkina mu makartier mu mwaka wa 1982 harabaye Coupe du Monde yego yabereye muri Espagne nanise imyaka 10 nigaho kuri Atene primaire nko mu hafi mu gatatu mu kane yego mu kane hanyuma tukaja kuraba televiziyo televiziyo mu Burundi ntiyari bwabeho twaduga hagira uruhande ya jardin public hari abanyeshuri twigana bari bafite amateleviziyo kera twaje kuraba televiziyo noir blanc okay tukaraba yabara amasanamu ataryoshe kubona oya kico gihe yararyoshe ubu nuko abantu bamenyereye en couleur ntizari zihari tugaca turaba biba bimeze neza hanyuma nivyo vyatuma ntangura kubona ibintu byinshi muri iyo televiziyo hari gihe twashika kare umupira utaratangura gaca muri ibintu bariko barerekana amazu amabarabara ivyo rero vyaranyakuye narumva umengo ni kuki mu Burundi hatameze gutyo umupira ugatangura je rero nari nshushe narakina kwishuri narakina mu migwi y'aba jeune ico gihe ibintu vy'umupira abantu mu Burundi twarabikunda cane nari nzi rero ko jewe nzoba mukinyi akomeye ico gihe havugwa abakinyi bakomeye aba Maradona ba Platini batigana nibo bayagwa muri iyo myaka turabana wumva umengo uzoba ivyo ntivyari abarundi bari bwamenyere cyane ikintu cyo kuja hanze ntitwavyumva mugabo nivyo narota nugiye hanze kiriya gihe nko kwiga yaca garuka baca bagaruka umva abantu ntibari bwamenyere mu mahanga iwacu hari abantu hari hakibaryohera n'abagiye baca bagaruka umva nibake bo baragenda hanze yego nibake muri secondaire kenshi hari gihe usanga umwana ataratahura neza ivyo ari byo wasanga igisata ziga gihitirwamo n'abavyeyi hari n'igihe nawe gihitamo bitewe n'indoto ziwe mwe mwaciye mwigiki muri secondaire mufatiye kuki hariho ico no kwita akaguma abana bose babibaza mu Burundi ikibazo citwa orientation bibaza yuko umunyeshuri wese agize imana akagira ivyo atora ko aca ategerezwa gutora ibisata vyirukirwa scientifique jewe vyari ivyo jewe turi muri 6e tumenye banyoriense kuri lycée ya Mutima Mweranda lycée du Saint-Esprit yego ico gihe hitwa collège du Saint-Esprit amirahinduka twa lycée du Kamenge hamiraba lycée du Saint-Esprit niho nagiye kwiga inférieur yego bibari bisanzwe twese tuba twiga ibintu bisanzwe mugabo abo banyeshuri kako bavuye kuri ayo mashuri ya mu gisagara Atene primaire za Stella baca baja kuri ayo mashuri ya lycée du Saint-Esprit Vugizo wamengo nayo mashuri bahamagarirwa cyane yego tugeze muri supérieur je naciye nja kwiga seminari y'Ibuta nize scientifique yego hanyuma gutyo ngenda numva ivyo rero ivyo no kwita vy'umuhamagaro wa sport vyagiye biragabanuka kuko unaho abarundi bakunda umupira ntivyari bwagere ku rugero ubwo gukomera ngo biha ubuzima abantu rero mama kwera yari mu infirmier yarambwiye ati umunsi muzovunika bizoca biherera ngaho uzogira ingorane bice bihera nta numwe azokwitaho akorera kavuze nacavuga reka manze nige naca niga ico gihe nta mukinyi mu Burundi yari bariho cyane twe twakuze hari abakinyi bakomeye bitwa imigwi ibiri yari ikomeye ngahanye yitwa Inter FC na Vitalo muri Vitalo abantu bambonye bitwa ba Malik ba Mudeyi ba Hussein Muvara yari yaragiye muri Inter hari abantu bitwa ba Kakonge ba Albert benshi cyane bari sala n'abantu twakuze aribo bari imbere bari bakomeye kandi yari migwi aha muri Afrika yashitse kure nka Vitalo yarashitse muri finale kina ico gihe mu myaka 88 90 Inter FC yarageze muri quart de finale kabiri Vitalo gatatu donc nuko yari iyo migwi yaturotesha twama kuri stade n'ivyo amagukina voilà ivyo vyaratumye rero najewe nkina mu nyuma ndaja muri Inter FC ndaja gukinamwo mugabo bigarukiraho kubera amashuri ndabiheba muri kaminuza kugira jise mudufashe kumenya igituma mwinjiye muri ibi murimo ubushize umengo mwaratubwiye ko mwize igisata ca economie politique icari gitumye muhitamo ico gisata mwumva ko muzoca mubikoze iki ni kure nibaza ko hari ibintu byinshi byabiciyemwo twebwe mu 88 turi mu mashuri yisumbuye harabaye ubwicanyi bw'intega n'imarangara abarundi barasubira gucanamwo
niho nk'ubwa mbere nka jewe namenye ivy'ubwoko. Mu Burundi baramenyegeza ko ntwaro y'abagaza carazira kuvuga ubwoko, twakuze turabana tutazi ivy'ubwoko. Ivyo bibaye vyatumye abantu baca bavuga ubwoko. Ntwaro ya Buyoya barabishira habona, baravuga ati abatutsi n'abahutu n'aba, barabivuga batangura kubishira habona, harabico bita amasezerano y'ubumwe, biravugwa cane. Mu miryango rero haca habaho ico cuko abantu umengo biga barondera ico subiriza ivyo bariko bararondera vya politike. Nka jewe nabamva mu bwoko bw'abahutu, wacumengo abahutu bagira ati twaracinyijwe, ni mwiga ivyo bintu vya economy, ni mwiga ibintu vya droit, umengo mwari mwarabujijwe, nivyo wamengo abantu nivyo bavuga cane. Ibintu rero bijanye na technique abantu ntibabishira cane imbere. Mu amashuri y'u Burundi wamenga abantu bose biga kugira abanyapolitika, biga kugira baje mu butegetsi, biga kugira baje gutwara. Ibintu rero bijanye n'ubuhinga ntivyari bikaze, n'ubuhinga bukeye biga bwari ubwo kwigisha amascience kugira baje kwigisha gusa. Ivyo rero niko vyari bimeze, mugabo ahojewe ntivyampamagara cane. Numva yuko ari bisanzwe, nagumana ca kindi nzogira nk'ivya papa, usanga ndi umuntu nkunda kuryoherwa, nkunda kwiruka muri bina biriya, nivyo numva. Ntaco vyari bitwaye kinini kugeza ngaho onye. Maze kuja kwiga ibuta, harabaye ibintu vyinshi vyatumye nduza umundi mutima. Naramenye gusenga ndiyo, ndamenya bwari bwa mbere nja muri interna nkaba kure y'umuvyeyi wanje, nkabona abandi bana bavuye mu mihana, nkaryama kw'ishuri. Muri seminari butabara tu responsabilize ibintu byinshi, ugasanga nije njejwe ibintu byose vya sport, nije nkurikirana ibinye abanyeshuri wasanga aribo bari responsable. Hari kuntu umuntu yakura kwera ibikorwa bari karakora. Hanyuma turashikirwa n'ingorane 1992 na gatatu, ndada yapfuye, haraba ingorane ndamaze kuzivuga kenshi. Biratuma mbona uruhara rwanje mu gufasha abanyeshuri kugira baje hamwe, mu kugira ingene two ico gihe mu mashuri umva haba ari iyo migwi ibiri kumuri y'abahutu n'abatutsi. Yego cane. Vyarashika bagacanamwo hakidiviza ari abanyeshuri gusa. Yego cane, ni ibintu byaba ku mashuri yose abantu baracanyemo mbere hamwe baranicanye. Abanyeshuri ku banyeshuri. Yego mu mashuri menshi abanyeshuri b'abahutu n'abatutsi baragwana bakicana, abari benshi hamwe bakica abandi. Ni ibintu vyabayeho ku mashuri menshi. Ibuta twaragira ubuntu, hari ukuntu bijya vyashitse abanyeshuri bagumye bafatanye mu ntango, n'ivyo hariho imigwi, mugabo abanyeshuri haraba ibintu bituma bagenda bafatanye. Umwe wese ni benshi babigizemo uruhara, kuva ku muyobozi wacu, abigisha, abanyeshuri twese. Je ndakunda kuvuga ko nabigizemo uruhara kuko ndabizi uruhara nabigizemo. Ni ibintu vyariho. Mu nyuma mvuye ngaho rero natenja kwiga mu seminari nkuru. Mu seminari nkuru nari mfise umuhamagaro ku musaseredoti. Nivyo nanifuza ico gihe, bivanye n'umuryango wanje ingene twari tubayeho, ingene nari narigishijwe, numva ko ku musaseredoti ari vyiza. Naragiye mu seminari nkuru, ndamara y'imyaka 3, ndagira igisata bitaca filozofi. Ndiga kwiyumvira, ndiga gusoma cane ibintu vyanditswe n'abahinga bo hirya no hino. Ico bita ivyigwa vya filozofi ni vyinshi cane, bituma umuntu yiga kwiyumvira. Ni muri uwo mwanya rero novuga ko jewe imyaka 3 iheze harabaye ibintu bituma mbona ko ntoba umusaseredoti. Ndabona ko ingene mparira ivyo nshira imbere, ndabona yuko atari umuhamagaro wanje. Ndasezera neza bari baturongoye, kandi vyaranezereje kuko vyatumye tuba inshuti gusumba. Hanyuma niho numva umuhamagaro wanje mu vyo nagenda soma, nkavuga nti ni kuki mu Burundi abantu bavuga ibintu gutyo babwiwe batabitohoje. Ni kuki umuntu yaduka bari babiri ngo ni kubera basangiye ubwoko bakibaza ko bategeza kwiyumvira cyo kimwe muri politike. Ni kuki abantu bibaza yuko bava mu ntara imwe nka Bururi canke ngo canke Gitega bibaza ko bategeza guhuza muri politike. Nibaza no sivyo, ivyo ni naho vyahereye. Nkumva umengo nogira ico nterera. Ico gihe naragiye mu biganiro vyinshi kuri radio y'igihugu. Hari ibibazo babaza mu kiganiro cagirwa n'umumenyesha makuru yitwa Tarsis Tungabose. Yavuga kerebuka, ugasanga ndajayo barantumira kenshi cyane kubera kugira mbazi ibibazo sigure nka mu ibibazo byinshi. Vyaranezera kuja muri ivyo. Nuko
tukiri ku mashuri nari mu bintu byinshi nkabijya bavuga vya Jeunesse en herbe yego nari nabibayimwo numva umengo ndafise ivyo nobaza abantu guharira rero ivyo vyigwa nari narize byaranyikije guharira yego nkumva ko ntafise ishavu nkumva ko ivyo mvuga ndabivuga kubera mfise ico ntanga mfise ico novuga yego rero narabona ko birimwe na rimwe n'abantu bakuze duhaririye mu kintu bavuga ngo vyarabashisha abantu bakuze mu Burundi bakunda kuganira n'umuntu akiri muto bomengo gumubaza ibibazo vyinshi bakubwiye ibintu ntuvyumva bavuga ngo ntuwumva ngo twe turabizi ngo kuva kera turabizi uri kumwe n'umuntu musangiye ubwoko umusiguriye nk'iki navuga ngo reka shatwe turabizi ngo bajya bameze ivyo biba mu migwi yose iwacu mu bwoko bose bakwereka yuko utumvise nk'ivyo abakuze bavuga uri kijuju uri ntumva umengo umuntu akiri muto nta muri iyo deba kirazira nama rero ndiko ndaharira ku buryo hari abantu benshi bavuga ngo ndi umuntu w'amanyama ndi umuntu sinumva n'ivyo benshi tutahuriza ko kuko bashaka abantu ko ico bavuze uvuga ego utegeza kuvyumva uko iyo rero uhaririye nivyo mu nyuma bavuga ngo Francine Mwideze ngo bijya avuga ntibishobora kubaho vyari ivyo nivyo namamwe hama mu seminari rero jewe ivyibuta vyaraheze nkaduga mu seminari nkuru naramenyanye n'abasaserdoti tuganira nkumva ntangura kujana ibintu kure hanyuma ndaronka amatemonyage abantu bababaye kuva tugiye mu ntambara cyane mu 1993 ndamenya abahutu bamerewe n'abatutsi bamerewe ndatangura kumva yuko ububabare atari ubwa bamwe kuva jewe menye ko data yapfuye nari nzi ko ari twebwe twenyene twababaye ndamenya ko nabandi bababaye ndatangura kwiyumvira inyishu iyo zopfa ngasoma ndamenya ivy'abanyaburaya baciyemwo ivy'abantu batari bake baciyemwo abanyaziya baciyemwo ivy'Amerika yaciyemwo by'abanyisa ibihugu byose byaraciye mu ntambara kugira zibivemwo suko abandi batsinda abandi nuko havuka mu migwi abantu b'incabwenge bazana inyishu gusumba kuvuga ngo abansi ni banaka ico kintu nkaza ndaciyumvira ndabivuga nyabikoresha cyane mu majambo navuga kenshi ndiko ndabona nk'ivyo Socrate yagiye aravuga kera cyane byo ba Platon bavuga ba Aristote aba filosofe batandukanye ingene bagiye baravuga gushika tugere ko bari Montesquieu aho batandukanya ubutegetsi ibintu aho muri iki gihugu kera ubu nuko abantu babona internet abantu kera twarasoma mu mwanya munini yinya no mu mashuri baragira amadeba mu shuri ku buryo utegerezwa gusoma igitabo ukaje imbere y'abandi banyeshuri kugira we expose ubu ivyo ntibishobora kubaho twarabikora ivyo rero vyaratuma mbandanya ico kintu cyo kumva ko no harira mu myaka rero mpejeje navuye muri filosofi numva ko ngiye kwiga muri kaminuza mba numva ari vyo cane biza imbere haba hamaze rero kuba mu Burundi imigwi igwana imigwi yahagurutse igwanya igisirikare ca leta bamwe bavugukwa abandi bavuguku umengo mu Burundi iyo ugiye ahantu twari tugeze ahantu wumvise umuntu yapfuye mudasangiye ubwo kugira uti awa wagira yiki waja ahantu wavuga uti ivyo bintu sivyo ngo kura ngaho ngo bo banaka ntibishe banaka wamengo abantu bose babaho mu kunezerererwa kundi badasangiye ubwoko yamerewe nabi umuntu agaja nko mu kirundo mutari kumwe ntawuzi bavuze ati yapfuye ukamengura ryohewe mudasangiye ubwoko wumva undi yapfuye ahandi ukamengura urababaye kubera musangiye ubwoko nta vyuzi ivyabaye abantu twari hariho habaye nk'ubukoko abantu niko bari bameze nivyo rero je nagira nti ivyo sivyo ivyo vyogenda uko ivyo rero nabivuga ndabikuye muri amasabamana n'aba mu seminari muri bwa bwenge nagenda ca mu mafilosofi muri vya bitabo nza ndasoma hirya no hino mu kumva umenga abantu naho bakuze no bahaririza no vuga ivyo numva nuko vyagiye maze kuja muri Cameroon gashikayo nasanzeyo communauté nini y'abarundi batandukanye bavuye hatandukanye abahutu n'abatutsi abatutsi bari bake abahutu bari benshi bari abanyeshuri abandi bakenya bamaze guheza amashuri bagiyeyo nka kera ko ntibagiye mu bicimwe bakuze bitandukanye narahigiye naho ibindi byinshi binyohera nasanzeho ho hari ubwoko iwacu nari kuvuga ko atabwoko kandi bwari bubanye neza no kubana neza gusa iwacu ahantu tuba mu mihana hose abahutu n'abatutsi barabana kandi bavuga ururimi rumwe bajya bimwe byose barabisangira barahana n'abageni hirya no hino byose
uriho rero bavuga ngo ubwoko ntubu bitahura mugabo ugiye nko mu gihugu hari ubwoko ukabona ko abantu baba kuri umutumba muri nka mu gisagara ca Bujumbura ukumva ko nkaha turi bavuga ururimi nkaho narindi bavuga ururimi rwitwa Kiyondo hanyuma wagira ibirometero bitatu nkuko bugiye mu Kinanira ugaca usanga bavuga ikibulu ntibavuga ururimi nkuko ngaha barafise utwo bahurizako hama wava ngaho ugasimbira nka Mutanganoro ukaje usanga hariyo huzuye ababamireke bavuga urundi rurimi udashobora no kumva na kimwe yaho hari muri Cameroon muri Yaounde muri Cameroon hama iruhande ukasanga mubana n'abantu muri quartier ababasa bavuga ikibasa ntimwumvikana ntibumvikana n'abandi abandi bavuga ibamireke biratandukanye ntibisa naho baba bamireke bavuga indimi zitandukanye ababuru bakavuga ivyabo ababeti bakavuga ibindi aba eondo abo bose bitwa ko ari umugwi munini n'ababedi ugasanga abantu bose ntibavuga bimwe mugabo arabana mu makartier kugira baganire baheteza guhuriza ku gifaransa gusa batavuze igifaransa ntibahuza ivyo rero vyatuma ntwenga ukamaramara ukavuga uti iwacu vuma turicana duhorana ubwoko abo ngaha taco bibatwaye kandi abo ni nabwinshi turi nabwinshi baba bafise ubwoko burenga 300 mu gihugu ubwoko bw'ukuri kandi ugasanga niyo ugiye mu misi mikuru hariho nk'abantu baziririza ibintu twari nageze kuja nko mu musi mukuru baba batetse inyama nyinshi harimo n'inzoka bagaca babwira ngo ukabona babwiye umuntu ngo we ngo nturye ivyo onye baba bazi ko ubwoko bwiyo batajya nk'ubwo bwoko bw'inzoka bagaca bimubwira ati ntubige ivyo onye namenye yuko hari ubwoko bw'abantu bari hafi y'ababasa ko batajya ico bita couleuvre ijya imamba yego donc ndabimenya mu gihe abandi bamwe bazijya nkamenya ko ababamireke bamwe batajya n'inzoka bo bagati inzoka ntidujya donc ivyo rero ugasanga barabiganira barabivugana bakabivugana neza kandi bariko barasangira ataco bitwaye hanyuma ukasanga abanyeshuri mwigana muri kaminuza bafise base biza kaminuza na basekuru kuko bo amashuri yatanguye yo kera ugasanga bose bariho nta numwe yabuze se canke sekuru canke sekuruza kandi badasangiye ubwoko hanyuma twebwe bakadutuka ugasanga baje twicaye muri babiri je nari mfise nk'umugenzi wanje twigana yitwa Aloise yari mututsi yari muremure yari mututsi hanyuma bagashika batubaza bonyene bati ngo Francis ngo toi tu es quoi tu es hutu Aloise il est quoi kubera rero Aloise yansumvye ubureba ashaka ati ngo Aloise il est tutsi toi tu es hutu tugaca dutwenga tukamarama bakavuga ati none ngo vous parlez la même langue mumvuga ururimi rumwe bakumva biteye isoni ngo hama mukicana aho bibaye uwo munsi bukeye je nari gushobora nashobora kuba ndi kumwe n'undi mugenzi wanje mubo twari kumwe amazina atandukanye ntaciye mvuga ubunyene nuko Aloise namuvuze ugasanga twese turabahutu mugabo je ndi muremure wundi turi kumwe ni mugufi ukazomvunda arabaje ngo Francis ngo toi tu es tutsi ngo lui il est hutu kubera ko musumba kubera bobo nivyo bayigishijwe bazi ko mu Burundi abatutsi ni barebara abahutu ni bagufi nta kindi bazi ko ari ivyo iwabo ubwoko ni bwinshi abantu ni barebara abandi bagufi nivyo ntibabiraba rero nivyo naho nagera nkavuga nti zanyisho ico mfise ndafise ico nigisha bwa bundi ivyo vyatera biduga umwikomo nari mfitiye ico nitabanya politike b'abarundi ico gihe nkumva uduze nkavuga nti bigenda gute ngera abantu bapfivyo bakagwana bagashwana bagatukana atano mwari karavuga ikirabo ubutunzi atano mwari karavuga ikirabo imibano bose bagatukana ukumva abantu babiri ku radio y'u Burundi bariko baratukana yego ntaje we ndibuka 1993 ndiko ndumviriza radio nkumviriza kera mukasi na ntibantunganya mukasi yavugira iprona ntibantunganya avugira Frodebu barashaka kumara ikiganiro isaha bariko bavuga ibintu ubu no munsi bamwe bose badefanda umugwi wabo atana umwanya numwe bavuga bati iki kintu cy'igihugu cyokorwa gutya iki cyohinduka gutya iki cyohinduka gutya oya aravuga ati nibatubise tujeho barononye igihugu nibatubise gusa ivyo rero vyaba biruko nkavuga sivyo abo rero nuko bari nabantu baba intellectuel bize abandi benshi bo kwara ubukoga ati nta débat public yariho numva rero mengo umuhamagaro wanje nico novuga mu myaka rero ya 98 99 mba numva yuko mfise ivyo nomara ivyo nobwira abantu bariko barajyana niho biza ni kintu navuze kenshi
jewe mfise ico bita objection de conscience ishobora kuja mu bintu by'abagwanyi ishobora kuja mu ngwano kuko umutima wanje umutima mana ntuntuma nshobora kubeza ko nshobora kugwana kubera ivyo mugabo niho haje ngira nti aba bantu ko bageze ku rundi rugero ico gihe abadede bagwana mugabo barageze ahantu bavuga bati ngo ntice ubwoko ntice ubutegetsi bubi ako kandi genda kamenya nari muri Cameroon twaranavuganye n'umumenyesha makuru wa BBC yitwa Ndayihurume ariko avuga ati bateye imbere bwa bundi babonye ko naboni ivyo bariko baragira ivyo bavuga ko bagwanye ubwo ko atari ivyo bwa bundi bariko barumva yuko ubutegetsi bubi ni bubi bwabo bw'abatutsi bw'abahutu ubutegetsi bubi ni bubi ubutegetsi bwiza bwabo bw'umuhutu bwabo bw'umututsi bwo bari bwiza umutegetsi mwiza ni mwiza umutegetsi mubi ni mubi nturaba ubwoko bwiwe ako batanguye bukaduga ko nuko bari bakomeretse barabonye abandi abantu babagirira nabi kandi basangiye ubwoko bari bazi ngo bagiye ku rugamba bakabakomeretsa ivyo rero babigezemwo niho novuga nti narumva nti aba bantu bwabo ndi nogira ico mara nogira ico nanje mfashije no baterera iko no baterera twari impunzi twebwe mu Burundi ntaco twatererayo kugira uti abo bahunze bafise aba no baterera ico gihe rero jewe nari mu bantu barota ko ingwano yo hagarara abantu bovugana abahutu n'abatutsi bakazobana ko atajo vyotwara nuko navyumva hanyuma nari mfise n'umugwi twari kumwe n'abapatiri twiganye bari barabaye abapatiri abitwa sinzi ko nabavuga amazina nka patiri Fupi ni ubu ni patiri mukuru wa kuri katedrale abapatiri bitwa ba Desire abapatiri w'Igitega abapatiri b'Ingozi batandukanye barabagenzi wasanga duhuriza ku kintu twari twaravuganye tuti ni dusabe mu Burundi ntihazogira umugwi utsinda uwundi abantu bazebumvikane abantu bazebumvikane nka patiri Desire Bireha twarabibanyemwo dusenga ariya kwa Musenyeri Ntuyahaga twasanga tugira ati si byiza yuko abantu batsindana hakwiye ko abantu bumvikana mwarabona none ukuntu ubwo ruhara rwanyu muriko murimvira byoshikirizwa ko murabo vyega canke mwabone ko ari mwe mu biharanira oya bo vyega ntibovyumva ivyo umuntu abigira nk'umuhamagaro ni nkuko abantu bose mwisenga bavuga ngo dusabira amahoro Burundi ngo dusabira iki n'iki ivyo uri kurasaba n'umuhamagaro ugira ni ivyifuzo ugira ko abantu vyega babikora ivyo ntibabikuraba ubigira kubera ukwemera kwawe ugira uti nasavye iki hakujya twese uvuga uti ngira nsabiki Imana bizokima ibisigaye jewe ndabishira kuri jewe nije navuga nti abantu batabikoze je nzobikora gushika rero dutahe mu 2004 je narize nta mu Burundi negereye cane uwo mugambwe numva nti basinya amasezerano bahagaritse ingwano ubu harageze urundi rugamba urugamba rw'ubwenge urugamba rw'ubutunzi kubera tudateje imbere ubutunzi bw'igihugu intambara zizosubira abantu ntibagwanye kubera kwankana bagwanye kubera badashobora gusangira ivy'igihugu kubera bavyigungana bamwe bagakumira abandi iyo rero abantu bamwe bakumira abandi intambara zirasubira numva rero yuko jewe urugamba rwanje no vuga ivy'ubutunzi no sigurira abantu ingene iterambere riba rigakomera ingene abantu bose baronka ivyo babifuza ico bita la satisfaction des besoins ko abantu bogeraho atanumwe yifuza gukubita uwundi kunyaga uwundi kwica uwundi nivyo numva mu mwanya muto rero twatashe mu 2004 uwo mugambo kaje ku butegetsi mu 1985 mu 1986 umwaka uheze je mba ndi mu butegetsi abo 2000 na kangahe mu 2006 nariko mvuga 80 2005 kane niho nataha 2005 baratsinda amatora turaba mu butegetsi umwaka umwe uheze mu 2006 jiwe naravuye mugambo mvuga nti ntibikunda sinumva ivyo turimo nivyo rero novuga nti urugamba nariko umuhamagaro nariko wari uwo guhaza abantu ivyiza uwo muntu yaharaniye kugwana vyukuri yashaka kugwana oya yibaza ko yakumiriwe yifuza inzu yifuza kuvugwa yifuza ko abana biwe biga yifuza ibintu bimuneza yifuza gukura agakukuru kamerewe neza ivyo nivyo rero nibaza ko abanyapolitike ntibabitahura benshi ndabisaba abanyapolitike niteka marabateye ku munyapolitike n'uwiyumvira mugabo nsanga abantu benshi bari mu butegetsi bibaza ngo mfise ibintu ni gwanje ngo ntawe ubikorako nk'ico gihe none uvuye mu mugambwe ku bari bakuzi
warabasigura igituma uvuyeyo ivyo niwe bisigura ubisigurira ati abantu bari kugahiye ahubwo ugiye bagira ati awa bati genda uzogwa imbere ntawe ufise usigurira umwe wese agiye ntawabwira gusa je kubera n'umuntu nkuko mpamagara nari nsanzwe mvugira cyane ku maradiyo jewe kuva dutaha mu 2004 naravugira cyane kuri radio Isanganiro radio RPA nama mu biganiro sinaramuvugize umugabo kubera nubahuka kuvuga ivyo nifuza amaradiyo yarampamagara kenshi ngo uvuge naho utavugira umugambwe ngo uvuge ivyimviro vyawe nuko jewe nagiye ndaje habona n'igihe navuye mu mugambwe nagumye nshikiriza ivyimviro vy'iwanje uko ndavyiyumvira rimwe na rimwe nkumva abantu babintuka ngo uzomererwa nabi ngo tuzogira ibi ntaco vyantwara kuko jewe kuba mbaho naje kwisi kandi mwanya nzohamara nta wuzi ntabwo babwuko kugupfa kuma abantu bose batinya urupfu oya jewe sinshobora gutinya mwene ivyo kireka nagize ikosa je ndamaze guca mu bintu bitandukanye ndamaze gufungwa ndamaze guhunga nzira ivyo ndiko ndashikiriza hiro dore erega urupfu turamana urupfu n'ubuzima biramana mu gitondo umuntu avyuka asenga avuga ati ndaza gutaha urashobora kudataha wagize insanganya wanyere wagize ibindi bitandukanye ibindi byinshi ingwara ziruzuye dufise abagenzi benshi bamaze gutwarwa na byinshi je rero sinobaho gutyo ndi mu bantu bariko barakura je ubunye ndashikanye imyaka 54 data yapfuye afite 30 urumva ndashaje kandi nindi nzoyimara ariko iyo muravye mu bihugu vya Afrika donc no Burundi tubamwo burimwo nivyo vy'ukuri abaje imbere bahajanwa n'ivyiyumviro oya ico no kwita kuri jewe ni nk'umurimo mwitumo mugabo nitwakiyaga neza buke imigwi yitwa ko ari ya politique ini wacu imigambwe canke amashira hamwe y'ivyiyumviro menshi ari muri societe civile abantu ntibayajamwo kubera ivyo bemera bayajamwo bakurikiye naka aho rero niho hari kuba amashuri y'ivyiyumviro kenshi rero nta mashuri yavyo abaho abantu bajamwo mushika bakababwira ati ni inama umukuru ariko aravuga umukuru yari karavuga mwese muranuma bababwira bati amategeko avuga uku umukuru n'umukuru nta umukuraho ibisigaye ni mukotize ja kubikogwa mugamburuke nitwacakira tuzobaha ntibaba yagira bati mbega iyo demokarasi duharanira niki niyo tuma abantu tubaha amazi niyo tuma utaronsa amazi agira icabaza niyo uko abantu tubavura niyo uko utavuwe yobibaza ico kirazira ubajije ikibazo ucuba umwansi ubura umukeba baca bagushira ku ruhande niyo abajemo babwira ati komera nyakubahwa twaraye turota kumwe abansi tuzobageseza tera muji imbere ivyo rero ntibituma dukuza amashuri yavyo haca hajamwo rero abantu bagiye kugakungero benshi bumva hari abakurikira umukati kiriyo hajya yigo bazoduha badusororeye batubwiye uku nitwakubita abandi bazoduhera nitwakingira umukuru tuzoshika kure abansi barakaka ivyo nivyo babwirwa mu manama iyo binanase ngo bavuga iterambere bababwira ngo nimuze tuje hamwe ngo tugire ibi nibi ngo tuzobishikako nta planification nimwe ntibababwira bati burya twariyumvira iki kigira gikorwa kuunye investissement zizobuku bababwira ati nimujemwe muzo kwiteza imbere ngo iterambere ribavako nibikunda nibabigisha babwira ati twebwe nk'abari imbere tuzokwinvestisa uburyo bungana uko tuzoshiramwo iki ivyo ntibashaka kubivuga kubera boca baba ico bita redevable boca bagira babafitira umwenda ideni ivyo rero ntibashaka kubivuga umukuru yerekana ko bizova kubari hasi nimukore amaboko mu mpuzu bizokwizana bizoza nimwarima nimwiteza imbere nimuje mu mashira hamwe nivyo babasigurira iterambere ntiriheraho iterambere riva mu mutwe uri imbere niwe babwira ati nzokora iki nzokwemvesisa amahera ngaha iburimi nzobugira uku nzokoresha amahera kugira ngo bikorwe nzobaha imitahe nzogira ibi
nivyo ateza kubabwira ivyo rero ntashobora kubibabwira kuko abibabwiye ariko none iyo umuntu iminsi yose agiye kwiyamamaza ivyo yamavuga ubyumva umengo ni nyavyo bizodushikana ko nta numwe atavuga vyiza oya ico kintu cyo vuga ngo nakangwa avuga vyiza zimuragisubirako vyiza nibiki nibikuryoheye mu gutwi canke nivyo vyoteza imbere no wewe ndaraba iyo turiko turaganira ukurambaza ibibazo Onziti Francis iki inyo wogikora gute umutegetsi rero umuntu aje kwiyamamaza naho nyine n'ubundi naringamije gute akubwiye gusa ngo tuzobubakira amabarabara ngo tuzoteza imbere uburimyi ngo tuzobaha ibi nibi nkabawe ngo tuzobaha amabombo ngo avamo ngo tuzozana umutekano no uzobikora gute bivuye uzokwinvestisa iki amahera ya leta y'amakori y'abanyagihugu bata uzoyakoza iki bazotanga ngahe kugira bavugwe kugira amashuri yaba yakamaro hazotangwa angahe bizokogwa gute rero kubabwira gusa ngo tuzogira ibi nibi naho uco usanga wewe abantu ubwa mbere ureka kwivuga ko ntaho wavyize nta nivyo wiremyemwo ubwa kabiri bitera biduga muri urwo rugero kuko ugira uti no bivuga bo binyishuza ubashira no mu gapfungu hama umwanya munini ukababwira abansi ababujije ko mutera imbere umuntu wese mutari kumwe no mu mugambwe acaba umwansi muri make wewe nk'umunyayuwe cugumiza ijisho kuri uriya kirazira aho uraba kukiguhanza niko nari ndakubwiye imigwi niko imeze nico gituma abantu benshi rero bari muri iyo migwi badafise uwo muhamagaro ivyo rero nivyo vyasubije inyuma abantu benshi ni kwita benshi b'intungane nico gituma banka politique gira ati sinshaka mugambwe ariko kumbure aho siho havuye yamiya nibavuga ngo abanyepolitike ngo politike ni nk'umwuga w'ababeshi yego Changwe baba bafite iyo migambi hama bageze ku butegetsi bagasangira bwumye gushira mu ngiro. Rero imigambi ni iki imigambi ni iri kubwira abantu ngo nzobazonira amazi. Hari ico no kwita iciyumviro kiri mu kirere. Nico bita vision. Tumaze kukiganirako. Ni iciyumviro kiba mu kirere ubwira abantu ati igihugu comeruko. Ivyo rero nta uja kubisomangiza. Ni biba muri wewe vision washaka kuvyigisha abantu bakabitahura bukebuke mugabo kugira ngo bije mukuri ubanza gukurikiza ko gutahuza abantu ingorane barimo nk'ubu ngaha mu Burundi wacu tubigira n'inkana ntidushaka kubwira ukura abantu ingorane turimo mu migwi bababwira ngo ingorane ni banaka siyo ingorane ni satisfaction des besoins ivyo twipfuza twese nk'abantu ntitubifitiye ibi vyankenegwa ivyo rero turatinya kubibwira abanyagihugu cyo tubabwira ngo abansi ni banaka kuri prona abansi bari bande babitinya nka Burundi kuri frode abansi bari bande ubwa mbere abishe umukuru w'igihugu ubwa kabiri abari ko baragwana kuri sendevde abansi ni bande nabo bakuyeho ni frode bona ipona abo bamanje gukuraho abandi bansi ni bande nabagwanye nabagomba guhiko bihinduka abasenire abafenere n'abandi bose ni ivyo basigura mu gihe cyose mu gihe umwansi n'umwe ni manque de vision kwereka abantu yuko kudashobora kuinvestisa niwo mwansi mukuru ku mutegetsi kudashobora kuinvestisa amahera y'igihugu ngo aje mu birema vya bintu vyankenegwa kubikenegwa ico gero utabikoze ucotangura kuvuga ngo abansi nibajya bashize ukuboko ku isahani isahani ni iki ni kwa muganga tugiye kwivuza turabura paracetamol tukabura serum uzanyere uje kwivuza wese acaba umwansi mugiye kwishuri habuze intebe habuze ingwa abigisha batabonetse ubwansi buba butanguye kuko ubivuza acaba umwansi ubwansi buca buba aha hose mupanza yamaze muri ko murashaka kudandaza abantu bose bacatse kumanuka ibujumbura ngo baze kwisuma ngo baca bacika abansi ibikenegwa nibike hacakenegwa rero kubisigura wavuze ko kwa muganga ativuje wavuze ko kwishuri bitameze neza wavuze ko yabuze aha uri karasaba ico yifuza cyose acacika umwansi agwanya umugambi agwanya intwaro akeneye gukoregwako kandi mu gihe cyose haba ku ntwaro ya Frodebo ya Iprona ya Dede baragukorerako ariko none ico kibazo kitagenda neza
ahantu hose no n'umutegetsi bamukritize uwo wese ntiyogira yogiriye abo bantu kucumengo umutegetsi kwemera gutukwa kwemera gukritikwa ivyo n'umutegetsi yovyemera biroroshe kubikiza uba watowe kugira ngo ugire inyishu wemvesishije abantu bakavugwa ninde yo gutukira ico wemvesishije amashuri yose bakiga neza abigisha bagahembwa neza ninde yo gutuka wemvesishije abadandaza bagatanga amakora kwiye bakabona ko ibitoro babibona amabarabara ari karakogwa ninde yo gutuka inyishu nizo bategerezwa kubivuga nko muri kino gihe hariho n'abari mu mafonction publique usanga bariko barirukanga za Dubai ku bisumamo n'ahandi kubgawe ho kugwiki ahubwo nabagiye kera babone ko mu Burundi ariho hari Vuga ngo hokogwa iki n'uruhererekane rw'ibintu byinshi uribuka iyo turiko turabivuga nsigura mpera kure uno munsi tugeze ku bantu imiliyoni 12 zirenga turiko turashika 13 abana muri abo ni gice miliyoni 6 n'abana bakeneye abana bageze n'abantu bari munsi y'imyaka 18 n'abantu bakeneye gufungura batariko barakora guhera ku bana bonka bakeneye amata bakeneye imiti bakeneye ivyo bintu byose bikenerwa urabizi bakeneye kuja mu ishuri babona ivyo bipfuza abana uno munsi bararirira umwana watagirira akabona ababise ararira abonye abandi bambaye impuzu nshasha ararira nivyo abo bana bose dutegeza kwiyumvira imiryango irafise ivyibaha kugira imiryango ifite ivyibaha base n'abanyina bategeza kuronka akazi ako kazi kagabuye mu mice nkine hariho abari hasi bari mu burimyi n'ubworozi mu byo no kwita ibikorwa primaire hariho abari mu bikorwa biduze ivyo no kwita urudandaji n'ibindi byose vy'imyuga mito mito hari abari mu rugwego rwo hejuru ivyo no kwita urudandaji rukomeye n'indi myuga ikomakomeye hariho n'abandi barije hejuru abo no kwita abiyumvira les intellectuels n'abandi bose bari mu bikorwa binini bihanitse n'uburongozi bw'igihugu ni nahafatirwa izo ngingo abo bose bategeza kuba bariko barakora kugira ngo bahaze abana babo ivyo bipfuza baronka aho baba babavuze babagaburire nabo bihe ico bipfuza baronke n'akanyamuneza ariko nubundi hose izo ntuze iyo migwi yose muvuze nubundi iri ku kivi ahubwo nuko abantu ariko ahembwa ayataba kwira kuba uvuze ngo iri ku kivi no kuvuga uvuze ngo iri ku kivi nta numwe atari karakora muri aho uti nta numwe atavyuka mu gitondo yirukanga ikiba gisigaye no kumenya ico binjiza mu Burundi uno munsi tugeze mu biharuro kuco bita ibice 7%. Ico bita taux de revenu ni 7%. Abarundi bavyuka misi yose bazi ko baza kugira ico binjije tugeze kuri 7%. Nukuvuga yuko abo bana bose navuze ntaco binjiza. Urazi ko mu kibano ciwawe benshi arabashomeri. Urazi ni yuko niyo waronse ubona amatelefone bagutelefona. Aho simvuze abantu biwanyu bakubwira bati homme du changement dufashe iki niki. Nuvuga yuko igihe rero abaronka ico baronka ari bake tuguma muri co no kwita iyo precarité ni nubwo bubasha niba ngahe wowe urashaka kuja muri banki ukaronka ideni biragoye gose kubera iki nta revenu iri reyero urafita ifisa hihagaze muri banki bakubwira ati twereke ivyo uronka nivyo mukora vyitwa nko kwisumamo ivyo rero iyo tubigeze ko ntibibuza ko mwisumamwo ntibibuza yuko mwirukanga mukaba ku kivi mugabo kugira ngo tugere muri rwa rugezo rwo guhaza ivyifuzo turacari kure cyane. Ivyo rero nivyo bitegeza gutuma uri umunyapolitike wemera gutukwa. Tegeza kuvyemera. Nta bara ririmo gutukwa uri umunyapolitike. Nico gituma wategeza kudasinzira uri kuriyumvira inyishu. Ngira iki n'investise he kugira ibive mu nzira. Nayo gucubwira ababivuze ngo babaye abansi babaye ibikoko ugatangura kurondera ingingo za gisirikare z'igipolisi zo kugira ubashire hasi kaba kakunaniye. Nivyo rero ndakubwira mu muhamagaro wanje wajuko gutahuza abantu ingene ivyo bintu bikora mu Burundi nta numwara umwansi w'Uburundi ababarira abo bose bahunze abo baporona bahigeze abafrodi bahigeze aba bari muri CNDD bahigeze batakiriho aba nabo bipfuza kuhaja basenere n'abakurikira n'abakuriye gushika no kuba FPI turi kumwe bose bahanze ijisho uwutwara ateza kuzana inyishu
z'ubuzima bwabo atazizanye ntibamutorera ateza kumenya ko ari cajejwe nayo kwibaza yuko ngo ahari ngo nibamuninahaze ngo bamwemere siko kazi kabo tuba dutakaje umuhamagaro w'igihugu tuba tuwutakaje igihe rero wambaza uti uwo muhamagaro waje gute nuko ahubwo kubera mwaciye mwimvira guhera kwiyamamariza kurongora igihugu oya ivyo siho vyahereye jewe igihe nava mu mugambo uri ku butegetsi mu 2016 yego ico nihutiye ca mbere cari gushinga ishuri ry'ivyiyumviro nise Mouvement Orange yego aho naja hose naragiye henshi haba mu mashuri mu migwi y'amashira hamwe yampamagara mu minyamakuru ku mbuga ngurukana bumenyi nama ndiko ndigisha ibintu bitandukanye ivy'uburongozi ivyo kugenza buhoro nibijanye n'ingene iterambere rikorwa nama ndiko ndabisigura bikorwa gute uwo mwanya wose rero kuva mu 2006 gushika mu 2014 twari mu mwanya bita wa prise de conscience bashaka kubwira abantu nti duhuye n'abantu nagerageza kwitiza ikintu kera Socrate yagira bitala mayetique kubaza abantu ivyo barimo no kubaza igituma babirimo mbega wewe kuri ngaho hari kubera iki kubera kuri uri mu mugambwe munaka ukunda iki kubera kutawurimo kubera kuri mwishira hamwe kubera kuvuga ko udakunda politiki ivyo bibazo byose nivyo nama ndiko ndabaza abantu baje nka mu mashirahamwe turi kumwe nivyo nabaza ukabaza nk'umuntu akakubwira ngo je ndi ngo nkunda yiprona uyikundira iki ngo kubera kwa gasore ntigwa gasore yarapfuye iprona uyikunda kubera kwa gasore yapfuye kera mbwira uti nkunda kwa gasore iprona nayo mbwira igituma uyikunda umukumva umuntu akakubwira ati ngo je nkunda Frodebu uyikundira ngo kubera ndadaye yarapfuye mbwira ikintu bukundira Frodebu gitegeza kubaho ushobora kuvuga uti Frodebu canke iprona zishaka kwemvesa muri ibi nibi ukavuga ati ngukunda sendede uyikundira ingubera bagwanye ico conyene utagwanye rero ntaca amaze kandi nivyo baranabivuga ngo utagwanye ntaca amaze ubikundira iki uri mu kindi kintu ubikundira iki ngo nanaka yaragwanye ivyo vyonyene hategeza kubamo ibintu vyiteka ivyiyumviro bihanitse uvuga uti uyu muntu ndamaze kumwumva iyo ariko aravuga n'imiburiburi abashomeri kicotogwa inyishu gutya kandi iyo habaye mwe nayo mashuri ibintu ubigira gwawe uramenya uti nakana hatobaho no bikora aguha ico no kwita aguha ubumenyi bukwereka ko ivyo ari karavuga nawe ushobora kubikora hamwe uvuga ati naje wikino gikora iyo rero umuntu akwereka ngo ni munume ngo ibi inye ngo je ni najaho nije nzobikora ngo abandi ngo kirazira urumva nta shuri bari kirimo ntavyo wokoresha